Umva ukuri, menya indwara z'igitigu n'imiti yazo. Igitigu ni inyama iri mu mubiri w'umuntu munsi y'ibere ryo mu kuboko kw'iburyo. Umva ukuri rero, muri Zaburi 103 uhereye ku murongo wa mbere baranditse bavuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibindimwo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Umutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yagukoreye vyose. Umva ukuri, uyu munsi rero menya indwara z'igitigu n'imiti yazo. Indwara z'igitigu ni izihe? Hari indwara zikomakomeye zibangamiye igitigu. Hariho hepatite A na hepatite B na hepatite C na hepatite D, ariko muri izo zose tumaze kuvuga izikomeye cyane ni hepatite B na hepatite C. Uragenda kwa muganga bakagufata amaraso yo mu mutsi, ico bita bilan hepatique, hanyuma bakakuzanira ibipimo vy'uko woba ufise ingwara y'igitigu cyangwa se utayifise. Umva ukuri, bimwe mu bibangamira igitigu: inzoga, inyama, kunywa ibintu birimo isukari, imiti y'ikirenga yo kwa muganga. Ivyo vyose ni umwasi w'igitigu, hamwe no kurya amavuta y'amamesa yo mwijoro. Ibiranga yuko ufise ibimenyetso vy'ubwo bugwayi bw'igitigu ni ibihe? Biratandukanye. Ushobora kugira amaso asa cyangwa se ukumva umusonga munsi y'ibere ryo mu kuboko kw'uburyo, cyangwa se ukabura akayabagu, ukumva urushe hato na hato. Ivyo vyose ni ibimenyetso. Cyangwa se ukagira inda yuzuye, arivyo bita cirrhose. Reka tubabwire bimwe mu miti ivura igitigu. Isarade: gufata igitunguru c'iteke gitukura ugateranya n'indimu na karoti na beterave na radi, wabironze neza ukabikatakata, ukabishira ku gasahani, ugakatako n'indimu ntoto yeze, hanyuma ugashirako ibiyiko bibiri vy'amavuta ya elayo cyangwa hamwe n'ubuki. Uwugwaye akavyihereza mbere yuko afungura iyindi funguro, akabigira kabiri ku munsi, akagira ukwezi kose, aba yivuye igitigu. Umva ukuri, menya indwara z'igitigu n'imiti izivura.